Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro, reka tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye, ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ngo uraraje ishinga ni umutekano muke uri mu buseruko bw'igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibi ntibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuye mu nama igira 27 y'abakuru b'ibihugu ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Makuru y'ubutunzi, amafaranga amajana 5 niyo yongereye ku kiguzi c'ikiro cy'umuceri mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa. Muraza kubikurikira mu idonido ryano makuru kazi. Kaze mu idonido ryano makuru duhera mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu hamenyesha ko umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko urajwe ishinga n'ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho yari mu nama igira 27 mu gihugu cya Egiputa ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Evariste Ndayishimiye hamenyesha ko yabonanye n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango, aho ngo bavuganye ko bagiye kubonana vuba kugira bige ico kibazo. Twari dufise n'ikindi kibazo ngaha mu karere gisaze hiduhanze, ikibazo c'amahoro n'umutekano aha hakurya mu gihugu ca leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukamuzi ko ico kibazo c'amahoro ngaha mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko twamaze gucifatira mu ntoki. Inama rero y'abakuru b'ibihugu iguma igikurikirana uko bukeye uko bwije. Muri iyi minsi hezere twarabonye yuko hariho umugwi aho gushira ibigwanisho hasi, ahubwo wowe waciye wongereza umuriro. Tukaba rero twarakugira turabire hamwe ico twokora cihuta. Tukaba rero twasanze aha muri iki gihugu ca leta Iharanira Demokarasi ya Kongo hakenewe vyihuta yuko dufasha, kuko twari dusanzwe twarabivuze yuko abatazokwemera gushira ibigwanisho hasi, ingabo zigize ivyo bihugu zizogwaniriza hamwe abo base gushira ibigwanisho hasi. None rero ico twabonye cihuta nuko ingabo z'ivyo bihugu zogenda icicaro gikuru zigatangura kwicaraho, hanyuma ibihugu bitari bwarungike ingabo navyo vyihuta, ndetse turanaraba ibizo ingene tuzokorana n'ujya mugwi mpuzamakungu MONUSCO. Naho nyene turabona yuko hasanzwemwo n'izindi ngabo zo mu karere ka SADC. Abo bose twaciye tubona yuko vyihuta ko dukora inama iyo twise inama y'amahoro y'abakuru b'ibihugu bo mu karere. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi, aho amafaranga amajana 5 ariyo yiyongereye ku kiro c'umuceri mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa mu gisagara ca Bujumbura, mu bibanza vya bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Kotebu, aho bagenzi bacu baciye kuri uyu wa gatanu. Ivyo biciro basanze vyaraduze no ku bindi bidandazwa nk'ibiharage n'itomati. Abo badandaza basaba leta kwitaho gusumba igisata cy'uburimyi. Ni nkuru tubaza Didi Gahimbare. Chiriwa horurangurwa amafaranga 2800, uburangurwa amafaranga 3300 nkuko twavyiganiwe na bamwe mu badandaza twasanze ku isoko ya Kotebu hano mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo ngo bibaye mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Kwezi guhezi tuko turarangura igihanga twaburangura 2800, tushikanye ngaho twacha tugurisha bitatu. Mugabo ubunye tugiye kurangura turangura 3300 igihanga, tucha tugurisha 3400 kubarangura 3500 kubagura kimwe kimwe. Byarahindutse cyane, umuceri mu Burundi two turawudandaza 38 33. Ujya nyene wa nyuma uvuga ati ni karite ya nyuma. Rumva birateye ubwoba, umuntu araza gusuma nyene akidoga. Ubu umuntu azanye dimire kugura umuceri vrema biramucanga, arahiga ibiragura n'ivyo areka akabura. Nukuvuga byahindaguritse nko muri uku kwezi biraduze cyane. Ivyo biciro byaduze ku muceri no kubiharage ngo nuko vyifashe. Cone
yaraduze kera nko mu mwaka uheze twaba twigura k'igihumbi n'amajana 600 igihumbi n'amajana 7 ariko ubunye tuyirangura 2007 2006 umva yaramaze kuduga duca twigwisha 2008 bitatu kirundo ntibonekana ibiharage navyo nyene byaraduze cyane ariko byo by'ikigihe birabishika bikazimba ariko gusa uyu mwaka naho nyene byarengeje kuko nk'ibiharage bisanzwe bimwe twita ngo ni kirundo bimwe bivanze byahora biri mu gihumbi n'amajana biraduga biraja ku gihumbi n'amajana 8 gutyo tukumva byarengeje ariko uyu munsi kirundo ijya y'umuvango ko turayigurisha 2002 2003 niko biragenda byababa jone kandi bwa mbere jone yahora ifise igiciro kiri hejuru ya byose ariko biko biragenda byababana nukuvuga navyo nyine iduga ryabyo rirateye ubwoba. Abo badandaza basaba leta rero kwigisata c'uburimyi cyo shigwamwe imitahe ikwiye. Ikindi naco leta ngo yugwiza amafaranga y'agaciro kubwo badandaza ibyo ngo byotuma ibidandazwa bigabanuka igiciro. Mbona yuko mu gisata c'uburimyi hojamwe abantu bakiri bato bashobora kurima bagashiramwe n'inguvu n'imitahe n'abagwiza tunga bese bakajamwe hama tukaraba yuko inzira mu Burundi twogerageza tukayisubiza inyuma. Twegisho dusaba nk'abadandaza turiko turiyumvira ikintu gituma imiceri yo biri kirazimba bituriko turagitegera neza ariko tukibaza ko byo bivana n'ingene uburimyi butagenze neza aho bahari umuceri mukeya abadutwara bakaraba icotuma bigenda neza kugira umuceri uwimbuke cyane nkuko vyahora. Ico ni kimwe ikindi twibaza yuko barabye neza nkuko bavuze ati barabe ingene ikintu cotuma amadolari aboneka mu gihugu burya amadolari abonetse mu gihugu umuceri naho twatawufise twigukuye hano iwacu abagwiza tunga barashaka kuwimporta ukava hanze ukinjira ugaca usahiriza umwe wacu ari mukeyi gutyo twese tukaronka umuceri dushobora kudandaza n'abasuma bakaronka basuma bakakwigwa kwibeye kandi nziza. Ikindi cyadugije igiciro ni tomati akadobo kahora kagugwa hagati y'amafaranga 10,10 na 15 mu gihe tomati zabonetse ubu kagugwa amafaranga 20,25 nkuko abadandaza b'itomati babitwiganiye. Ano makuru cyabandanirize mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu aho umugambi wo gusanura ikivuko cya Bujumbura uzotwara amafaranga harenga angana n'imiliyaridi 95 z'amafaranga y'amarundi ni mu kiringo cy'imyaka 2. Ibi nivyashikirijwe n'umushikiranganje hajejwe byo gutwara abantu n'ibintu hari ku mugoroba wo kuri uyu wa kane inyuma yo gutera umukono ku masezerano yo gusanura icyo kivuko. Tumukurikire. Umugambi rero uzotwara amafaranga yababa miliyaridi 95 z'amafaranga y'amarundi. Muri uwo mugambi hazobamo guhinyanyura amategeko amwamwe no gushiraho ico no kwita ni gisheyiniki kugira ngo abakoresha ikivuko ca Bujumbura bashobore koroherwa. Igihugu cacu Burundi ubwa mbere cyo hungukira kuko guhanahana urudandazwa n'ibihugu dusangiye ikiyaga ca Tanganyika bica vyoroha. Ubwa kabiri nuko n'umusaruro uva kuri ku kivuko ca Bujumbura uraheze kongerekana eka mbere n'abantu batugendera hano mu gihugu cacu baciye ku kivuko ca Bujumbura bizoheza biborohere kuko bazohasanga ama service meza kandi ari ku buhinga bwa none. Tukibaza rero ko arakunguko haba mu gutwara abantu n'ibintu no gushobora gushora hanze eka no kuronka ibivuye hanze hano mu gihugu cacu Burundi bitatugoye kandi bizimbutse. Ibikorwa rero byose hamwe bitegekanije ko bizomara amezi 28. Murumva ko ari imyaka 2 ari naco gituma twahamagariye iryo shira hamwe ryagiriwe amahirwe yo gutsindira iryo soko gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere bazoduha inyubako nziza zikwije ivyangombwa zikwize ibisabwa n'amategeko nk'ikivuko nyene. Ubwa kabiri bashobore gukorera ku mwanya kugira ngo natwe abarundi tuhatorere umusaruro. Kuri icyo kivuko userukira bumwe bwa Buraya mu Burundi yasabye ko cyo kubakwa hisunzwe amategeko n'uburyo bwatanzwe. Claude Bouchou asubirwamo mu Kirundi na Alain Désiré Bukeneza. Le montage et l'approbation de projets de réhabilitation et de modernisation du port de Bujumbura a mobilisé beaucoup de ressources. Umugambi wasabye ingufu nyinshi n'uburyo bw'amafaranga
bwatanzwe na leta hamwe ni banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Uno munsi rero igikorwa kidasanzwe kiratanguye, no kuvuga gushira mu ngiro ivyo bikorwa mu buryo bugaragara, umwanya wategekanijwe no mu mafaranga yabigenewe, kandi ibikorwa bitagira kanenge. Kuvuga ko hari ibikoresho vyabigenewe hamwe n'ingingo zo gukingira ibidukikije. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD hamwe n'ubumwe bwa Buraya baterereye imiliyoni 200 z'amafaranga y'abanyaburaya, leta y'u Burundi nayo imiliyoni 2 z'amafaranga y'abanyaburaya, yose hamwe akabagera ku miliyaradi 100 z'amafaranga y'amarundi. Ico gikorwa caratevye gutangura, duhamagariwe rero gushinga inyubakwa y'akarorero ikomeye, kuko ikivuko ni inzira ituma haba urudandaza mu karere nakagohe kwishira hamwe rizoshira mu ngira ivyo bikorwa. Eka n'abajejwe iki gikorwa ntamvo nimwe yotuma ico kivuko cubakwa nabi, kuko impanuka zoba nyinshi nkuko vyibonekeje igihe amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduga. Kubaka inyubakwa ikomeye irafasha mu gihe habaye ihindagurika ry'ibihe. De l'infrastructure aux effets du changement climatique est un élément clé. Amakuru twabateguriye rero aciye hagarukira ngaha. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya, eka mbere no kuyatosora. Ibindi biganiro birabandanya.